ubundi n'umuswa ariko namubona ariko ababuja buno mwino minsi aho batabakoze nabi ukamengo ariko n'umubona ufata nabi nacyo bitwaye ariko ubundi muhira kwa mabuja yari yacanye yahibagiye muga niba ndabona neza ntihenze ndi muri kwemu yera ko ari ngaha niba ntihenze menga ni kwa mabuja ni kwa mabuja uyu munsi nahezagiwe urumva uyu munsi nahezagiwe mabuja ko wugaye n'umunsi wugaye ndakubaza uvuye hehe guhera mu gitondo mabuja mvuye gusenga bibiliya uvuye gusenga zaborewe mvuye gusenga mabuja uvuye gusenga zaborewe umunsi abagenzi bambwiye ati wewe ngo tukubwire ndagenda mwiyaje amajambo make kwanza ndakubaza uvuye mabuja sinkubeshe uyu munsi mvuye gusenga umunsi pasitori oya reka kundenza uvuye hehe wagiye gusenga none ugiye gusenga ijambo ry'Imana rabi no musatwije nta cigeze gikorwa kubera wewe mabuja abagenzi kwirwa mu mayoga hariya mabuja ahubwo cyumveka no kumena nta soni mabuja yasuvuye rabi no musingera wanyirije ubusa urabona wanyirije ubusa sinakuzanye unkorera akazi sinakuzanye kuja mu mayoga ikofe rimwe ry'amacakubiri rimwe ryo mu 72 ahubwo nuko atamufisa ahubwo nokongera rabi inzu yiriwe idakorofye ibyombo nk'ibijya ariko uja kubonerwa gusa ahubwo mva imbere genda ariko manu ubuzima buturimo buraturambiye kino gihe abantu bose barahindutse nta n'umwe yigera gushikako ngumva amamatsi igihe agwaye ariko nta n'umwe yigera gushikako ijambo ryawe rikambwira ngo ise w'imfuvyi ukaba umugabo w'abapfakazi ariko nta n'umunsi uraseruka umbere papa nta n'umunsi uragarukira kuri mama umubere umugabo n'umunsi wa narimwe bisi yose n'ibigeragezo ingwara zidahera rasiyo tukabura nta n'uturato mfise amashuri narahagaritse ariko manu uzoseruka ryari murenda no magorwa ndimo sinumva ikintu nokora kugira ngo manu yumvire ugarukire kuri mama basumukize gusenga ndasenga ijoro n'umutaga ariko ntiwigera umushikako ndarondera ico ndondera nkabura reda tuzoseruka ryari muri bino bihe turimo ariko ndizera ndizigira iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira ariko ico ndogusaba mana ubu uramuzigamye kandi ubu uramurinda uzi umurinde zino ndwara kandi ndizera ndizigira yo kuzomukiza mama wanje ihangane uzokira naho urwaye ibihere bizohinduka kandi nzokomeza kugusengera ndazi uzokira wihagaye naho ubabaye cyane ibigeragezo biraza naho biza mu ndwara uko byonza kose Imana izogukiza kandi izokuzigama ndabaye kandi ndumva ko ndebye cyane nabona akakibona urabona mu miryango baso wanyu nta n'umwe yigeze angarukirako urabibona imiryango yanyu isigaye igoye kibondo gusa kimwe no gusaba naho nzohwera nzoga umusenga Imana yonyene abari uzosenga gusa ibisigaye kibondo basha nzoga umusengera
kumusengera ndumva nzohava nkira Imana irambona Imana irakunda muvyeyi uzokira kibe gusa nawe ntiwihebure nawe wisengere nanje ndagusengera ndazi uzokira naho ubona bigoye naho umva ubuzima buguma buhinduka uno munsi ushobora kuba uremvye mugabe ugatora mitende siko ndabizi Imana irakiza Imana niyo nkuru muri byose uzokwame nawe wizera Imana ndizera yuko izonkiza na nyuma yazira irakora nico gituma ndakubwiye mu byo uzokora byose haba kwishuri uzoburiko uzoguma usenga Imana no mu bagenzi bawe uzogume wubaha Imana nico gituma ndayizeye yuko ishoboye kunkiza erega mwana izonkiza ntubone nguma ndeba ubandanye usengera gusa ihangane muvyeyi ndazi uno munsi uraryama neza urabona indwi iraheze urara udasinziriye kubw'ububabare bw'indwara ariko ndizigira yuko uno munsi uza kuryama kandi uza gusinzira wumve yuko ndagusengera kandi nawe wisengere wizere ibisigaye Imana iraza kubikora rino joro ndazi uraza gusinzira kandi biraza kugenda neza Imana iraza gutuma abamarayika bayo baraza kukurinda kandi baraza kukuzigama Imana kandi irakubona naho uno munsi atarasiyo dufise reka dusenge Imana ndazi iraza kuduha rasiyo kandi biraza kugenda neza na bwawe ushaka ndazi Imana iraza kubutanga biraza kugenda neza ahubwo ndumva nenda biko biraha nzanira akabuye nimwe numve kuko bengana ego muvyeyi kagende kukarondera ndazi biraza kugenda neza ukomeze kwihangana ndazi biraza kugenda neza uraza kumva gahera rino joro ndazi uraza kuryama kandi biraza kugungana byose nuhoraho ndizera Imana nzomeza ego
aroti juice eko ndiho ndikuye umeze gute bro gusa kabisa niwe niwe kumanza imisi umenga warakoteye ujure mu kiza acha tumanza imisi yagikora ivyo bibazo acha kumenga ngorane kabisa nawe bivuze gute eti yango ushikubaze ibintu amashuri ariko wari kubanza kumbaza kwanza yo mazi imisi ahaje ubuzima bwarasi nta dudukamba mbere nk'ifise n'utu n'umuntu yatungije wanashira aye nta n'ikintu nta kike dufise mbere n'inyuma mbere amaze hafi ukwezi agwaye urabona ko maze amezi abiri ntaza kw'ishuri ukwezi kwa mbere twabuze rasiyo ibuze ndabura naho ngenda guca karaka mbere nawe aca aragwara amaze kugwara urumva nari guca nkora ikintu ishuri camikamo kugira ngo ureba urumva mbere agwaye ntegerezwa kurondera rasiyo ndamuronderera kaburi aha ijoro ryose ndaranaryamye yagwara agwaye iramurya akaboroga ijoro ryose nkarara nicaye mu gatondo navyuka nkarondera ingene ndamuronderera kayi hari n'igihe usanga nagiye gusaba abajabo maze niwe ntari bwashikeko niyo mpamvu usange nuko ntabimenye dukora n'imanza imisi kwisi naradukoresheje ama ndadukoresheje mugari mama avuga ati ngarasenga muganzo ndazashika ndamubwira nawe icyo gufasha kwaje cyo ndakubwiye nyamara ukubwiye muragira muri kabisa ubukene bwo muri urutano bwayo ashowe wari gutuma base ugendo mubwire kubera musenge kubera kinogi iyo gwara uwo tugukora kora iyo gwara yambiri mu magufa warabuze nayo kuja kuyisuzumisha kwa muganga abadogiteri basaba amahera menshi kwe araryamye hasigaye ikintu kimwe gusenga ariko hamwe no gusenga umubwire gusa mama wawe kandi mbega bahora bari muri korari arabe ko yo gusengera ariko ntabwo nk'abajyama ushikira abanyeshuri twiganye ubabwire gende ubabwire kwe yuko Steve atakiri Steve ari mu bigeragezo bitandukanye kandi afise ikibazo gikomeye cyane jona mwaka namaze kumusorora sitosubira ku ishuri vuba ndahagaritse kwe kimwe gusa Imana ikizi nakira Imana imutahana ndizera ko nzogaruka ku ishuri kandi nzoza afise ishapu ry'umwaka ntashoboye kuba nomara kandi ndazi bizogenda neza ibyo numva ko yashobora kuremesha kuko ari kuba kubera ko afise nawe ndagusigira nanjye no munsi nawe kwisi icyo ndagufasha cyo ndaca bagenzi twiganye ndaza kubabwira numva icyo bogufasha nanjye ndaza kubwira nawe mabanda yagusengera Imana ikugirire neza kugira ngo ubundi makushobora gutangura ishuri ahubwo nyamba baba wari wamurongereye nk'akayi ugenda urabe ko ukamuha kubera umubyeyi yafise umwana niwamuba hafi ubunye usanzwe urifuza atawufise icyo we mbona ni hano nanjye ngo magende ngenda kabisa nendaciye ndikuramutse ashatiye we ntiwigire kweri hananje ndiko ndateka umutwe ingene nshobora kumuraza uno munsi urakoze cyane gukigora ugize ubaye umujama wa mbere abantu bose ntaduko baza abandi twahora dukina n'umupira tujyana mu masengesho n'umwe yigera nyitaho ntadukumbaza ariko ndababaye ariko we nawe Imana iguhezagire uze kubwira mbere wawe ndazaraza kumusengera kandi Imana ndaziraza kubikora rero gira umugisha uzomubwire ku ishuri wabwire ko ishuri narihagaritse ntibakume bashirako ibisibo canke banyiyumvirako ariko ndazi mu mwaka uza nzogaruka kandi ndazi nzobitora cyane rwose wowe sawa rero gira umugisha sawa mama cyacaye nakizanye nabo basumwe dukeyo no musurabe uko byogenda neza urazi ko wari umaze igihe utari icyayi indwa basi duke nanjye ndababaye cyane rwose sifise ikintu nokora kugira ubere ariko mana mama ararembye cyane rwose n'icyayi kimunanire vrema kare yahora hendahenda akamera n'ibiyiko bibiri ariko biri hasi ariko reka nkore ikintu kimwe gusa Imana yavuze ati ibintu byose tuzokora tuzohore dusenga reka ndamusengere ndazi Imana iraza kubikora ariko n'umuriro ni mwinshi ndagusengere ndazi uraza gutora mikera data urera kandi urahambaye uragororotse uri ndiho wabariho ntawe uhwanye nawe Mesiya
ndakoretse umuvyeyi wanje nahagwaye wowe ubera hose cyarimwe ndazi yuko ufise ubushobozi bwo gukiza no gutabara ndakwingize rwose papa uburibwe arimo n'ububabara arimo umukize reka umukize mu izina ryawe ryera Yesu Kristo aca atangura kuvuga kandi acyasubira kuba muzima urakoze kuvyemeye kandi wemeye kumukiza amen mama nagusengera uvuga ijambo rimwe gusa ryohewe mama ntusige mama nanje ndacagukunda ndacagukeneye urabona yuko papa ntigeze ndamubona ariko ndagomba uvuga ijambo rimwe basi numve yuko wakize ariko urashika ugenda hehe mama ntusige jenyine ntusige umana nanje oya mama ntuvu gusigira ijambo rimwe uracari kumwe nanjye ndacagukeneye nta wundi fisi nawe mama kuri kumbwira ayo majambo ugomba uje hehe ntawe ndiko ndaja kibondo gusa ndiko ndabikubwira uzobubaha abakuta uzogenda usenga imana kuko ariyo isumba vyose urabona basobanyu nta n'umwe yigeze aza kungarukirako ariko nabonye ijambo ry'imana ritubwira uzokunda basi bawe usabira abaguhana uzobame wibuka ivyakubayeho uzukunde abasi bawe uzukunde n'abagenzi bawe mama nawe uzobakunda bamura cyari kumwe nawe umwana numva yuko biragenda ndumva yuko imana ikavunekiye oya ntikwakira wose igacenyene mama mugabo naho bimeze nabi uzogende kwa so hanyuma nose nibarira ukuntu vyagenze jewe ndabona abamarayika baraje kuntora oya mama kumana nanje ntahujya ntiwose igacenyene nta n'uwundi mfise yumva hafi nta n'uwundi mama mama mbwira irindi jambo rimwe basi mama ariko mama nawe uramutwaye kamana mama ngiye kuba uwande kamana yanje ngiye kuba uwande kumutwaye ariwe narisigaranye nta bagenzi mfise nta na famiye yigeze imbako none ngiye kuba uwande ngiye kuja hehe kamana mama byuka umbwire rimwe gusa ugiye utambwiye mama garuka ngiye kuba uwande kabasha mama uzogaruka ryari basi ugiye kuraba papa mbwira ko ariwe ugiye kuraba nihangane ariko ndinzigira yuko umutwaye amahoro nta mpamvu yo kurira kuko ijambo ryawe rirambwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu maboko yawe kandi ndinzigira yuko ari mu biganza byawe ariko data simbona iyo ngiye kujya kandi simbona iyo ngiye kuba amarira abe n'ibiteye ubwoba byoza ku mwana w'umuntu ariko byose bifise intango kandi bifise n'iherezo ariko mama ntusige kandi ariko imana ndayisaba impereze umutima wo kwihanganira ibi bigiye kumva ko muri kino gihe kigiye kuza
we nuri kwa dodora ari igira inyuma kwa zigira inyuma to ari oya ni kwa data wawe ikwaso kwa data wawe yewe wihenze subira inyuma saha nahanye subira inyuma saha wihenze uravyuka papa yitwa Mose Simunyoko yitwa Mose wihenze singaha subira inyuma nahanye ne mama yabyenze oze kubera yarapfuye wese ko papa yitwa Mose we witwa ninde yitwa Steve yewe Steve n'abasuma Steve n'amazina y'abakozi b'Imana wewe ayo mazina y'abasuma Steven de no ufite izina rimwe wewe ufite izina rimwe basi imbere y'abasinikire ngende kubaritsinda toka wa mbono we aye sikwa so sikwa yakwingize gende bamamagarire kugura niba ni boss kumbe ni imbwa n'intuze ngaho gende bamamagarire bagende bamamagarire basi siho umviriza siho bari uragaruka kimwe gusuba ari ku kazi boss ari ku kazi basi nyereka mbende icara myereka basanzwe bari wewe uricara ngaha sivyo icara icara sivyo icara wewe icara ha abakozi b'iki gihe ni hata je kwa dada wacu ako ni kwa so wanyu ahubwo ni kwa nyoko niyo muza ba Steve ndazi yo muza muva hiyo owe nuko nanje yo naje mva muza muje kwiba cyangwa uje kunkura akazi sha uje kunkura akazi wewe uje kunkura akazi tumabaro narinde bariko bari kunyereka ukunde kakinjira basiho subiri wanyu si yari cyanye uravyumva gira ikintu bikugenza niba uje gusaba akazi uvuge ni jenje gusaba akazi simena ngo ni kwa so wanyu nari byo kumuraba mama yambwiye nze mperetse indaro wewe buricaye ngaho sivyo buricaye aho umurindire boss napfa ukazi uramubwira basi nyemerera abasindikire mbe kwicara ngindirira indaro ndakura nokoga nti banduri wewe genda buke kwa babarira nagenda umuntu turabe ibi bintu zanye Hindi Nambuga tufisi oya ntabwo Nambuga tufisi oya Ibirita amategeko kwinjira Bosi ukamugahura nawe erega ni data wacu nacaza ko umubwira iti ndakurenga urabyumva ubutaje gusaba oya tarukunda gukura mwama je mva mukumusi uhenda usaba akazi ngaho abonye bamubona arakatse kwe tuzoba ni yapida jezoba wewe Steve karabe ubura kiti cuguru twe kwa umengo ni ngunguru yuzuye amazi uri kuragenda muzi ni iri kuraje erega je kwa data wa twagara yewe kuri ivyo bishambara ngaho wa mubono agarara kwanza we nk'uri kura niki ugomba kukwereka ahantu ugiye ari urahanze ese kwa data wa ngaho ndindira wumura kwere uragirwe kike cuguru twe ucana inyuma yanje nkuko uko ubetero zingahe basi iyo usubira hiyo navyumva uze buke ugira nkuku moya biri moya none ibyo ndabishobora wewe nkumvugisha amajambo menshi canke usubire wanyu beho gatuma twamereye kugenda ahubwo habagiye kugarura intende wewe tugenda kwereka ahantu wicara kenije bicara mu gisagara kwe ese mbona yuko nzobushobora mama yarapfuye papa nuko beje tubaho gute gende we Steve ya wewe umviritira kwanikiriza bimenyo ngaje sindi kudandika amani ujyani data wacu bimenyo ngaho bimwe byose wagira uwo ashi uwo ndahisha kawa ujya yani boss wanjye uba imetero yizi oya ni data wacu imetero zibiri naho corona yagenda nzi ko ataza kumbuza metero zibiri kuri boss wanje umwegere mu maze kuragenda nyabira hoje zara bana juzuri no liza juzuri ibi nibiyo cyane ni papa
wewe wavugiye bosi uyu abantu bagatumba ndazi muzanwa n'ibintu ivyo bibiri ukura akazi ku muntu ahanyira kandi ntumwegere bosi papa ndababaye yambara umugozi sinzi ingene yabyakira bitumye nibuka amarira yiwe ndababaye numva mbabaye nibutse urupfu rwa mama wanje byose ndabyibutse kubera yafashe nabi yadutse ndi ku muryango narize mama yari yabwiye nzutse ngaho iwawe none bafashe nabi nkiyashiga narushe ndabutse nayimbuto wereka kugira idini haguruka abakuzana agatege Neri yamba vuba ubuzima nzobupfamo ryari shangiraho ningira ntiyumvise ahubwo kare butuje mu nzu naharuguru turashika mukebuke tugenzwa n'ingorane gusa kuzanye n'ibibazo n'umushyitsi ibibazo reka nibyo bitugenza aje kwitura data wacu kwicara ngaha twicare papa ndakucafutse nta na kimwe icara nta na kimwe ubitumba kw'imvugo usanga zaratwishe nta na kimwe barakanaga kipapa ni karo ashyigiye ko rimbona mbega nagira nebi mubiki ibintu bitwarira hariya mu cyumba ayo n'agakate mushire nabwenu zo kubira mbega ibikate yo n'ibigashya madame urana uyu muhungu araje je yambwiye ibibazo vyiwe nagomba kubwira abana banje kubera uyu unye se wiwe turavukana rero tuvukana yambwiye gusa nawe nyine arabibabwira ikibazo yagize urumva muzehe ntawafise kandi yarigeze kubikubwira yuko nari nagiye mu kintu ciwe na mama wiwe muga sinabikwiganiye neza kubera nari mfise isafari nari mu rugendo rurerure ariko ubu unye urabona maze iminsi 3 ndi ngaha ko nariko ngomba ngenda ifumbira urabona yuko yarize bandondeye ati mfata urugendo rero umuhungu nawe araje je mumusene namumenye je nabonye manyanga aza mucuranguza ndavuga ati uyu muntu ninde je anshikiriye ntanagiye kumumenya ebana urumva intuntu n'agahinda nagize cyo twambuze bati mu mwanya atariho ndi umurabe mama ni nk'umuhungu wanje ndamushira mu bana nk'abandi we rero uko bibona uko bifata ntuzumve umutima kandi ukuntu nabonye manyanga amufata ukuntu je nabonye manyanga amufata wamenga n'igituzuka kiza kiva handi je ndavuga bati ahubwo gukora je mu mama ibi ivy'imwe mugenza ntavyo nzi ahubwo hingewe nyene abibaririre abana bahungu banje ubundi mabuja hama we bashobora kuvuga ati reka nanyigane ikintu ukuntu kimeze hama na wacumve kora nk'umuje n'ubundi bafata isafari ngomba ngende sinzi umunsi nzogaruka mva bisaba yuko uca mugumana nawe babuja ndabahaye ikibazo kwise ubu ni papa mudogo mama yambwiye yuko nari mvyeyi yari afise papa mudogo yitwaho ko ari umugabo wiwe muri make ariko rero mama ntibyakunze ko abandanya urugendo rwo kumuganga muri yose
yararwaye igihe kirekire igihe cy'amezi abiri arenga turabura amatwitaho sinari nzi yuko namwe mubaho yaca ambwira ngo ninamara gupfa nzokwame ndibuka ngo dufise umuryango nawe rero yarapfuye hariya mufundi wacu bavuga ngo yarashegeye rero narishimye rero kuza umukozi wanyu yavuze yitwa ngo Manyanga sinzi ndageze kuri porotaya aramubita arantuka ngo ndigisuma ngo amazina ya ba Steve ngo bariba ariko mabuja siniba je nkunda gusenga vyonyene rero papa mudoga carambona carampamagara ndibutse ibyo Manyanga nyene Manyanga yambari Manyanga yariko arangirira candarira cane rwose rero turavugana ko n'abana banje hariho n'uyundi gusa sinzi yaje sinzi yaje cyakazina kanje yitwa Steve Rakoze mugabo Manyanga bavuze ngo nitwa Steve ngo nitwa Munyambarinde bahoze ngo gutoka mbari nyamari mvuye kure nyamari biri ku nzira mbega yavuze biri ku nzira mugabo sinitwa biri ku nzira kubera nari navutse ndumwe mama yari yagise Irakoze karibu rero mu muryango Irakoze karibu wisanzure mu muryango mugabo mama heruka kurya kera sinzi ko mu bantu two kurya cyangwa amazi nagira ko ereka ndumva inzara kandi ari kwa papa mudogo nayo ntitutegerezwa kurya nawe ntuje ubunyene nagira nitwe tukuza Imana si ubyisabira ereka ndi kubera nisanze yambwiye ndisaye ngo ni murupira kino nari papa naciye mu gita amazi nayo nayagereye ariko arangira ngo ariko rariye sinokuvuga ngomba none papa nkahura gusenga nawe uzanye ibibazo byawe ariko urabona yuko twabaho tudasenga cyangwa ari umupasiteri mama yabwiye nzobaresenga mu bibazo byose nzocamo nzobaresenga bane mwe mubona byoroshe tugiye kuronka umushitsi wacu ntabyorosha kabisa niko yibereye rero nuko tubibona gusa Manyanga yavuze ngo Neke turakozi wa shetani sinzi ariko uvuze ngo umukozi w'Imana hari abakora ariko bagakorera abana b'abantu ariko ndizera Imana izobikora twese tuzokorera Imana tuba abakozi b'Imana sawa ivyo nta kibazo ngaha anye ukuntu uhabona nuko nyine ndibaza nta kizohinduka aha anye nkuko navuze ati madame uyu muhungu umufate nk'umwana wawe umushire mu rungano nk'urw'abana bacu umutware wacu nawe ndabyumvise rero hano kumusubiramo kabiri wamaze kumushikana mu muryango nabyumvise nzogerageza sawa none papa mufise abana babiri hari abana batatu yakubwiye ko hariho umudandaji hariho ubundi gusa sinzi yagiye ukabona ko Manyanga yagomba gusubira mu kazi bakamugara kugira nzobwira nzozera bakamurira Manyanga hamagara Manyanga Manyanga we Manyanga aho gishaka nza ukirateka gifunwa ukirateka Manyanga Oui
bavyeyi naje bavyeyi mumbwire nenda wamushitsi n'amahoro amahoro jewe ndamutuva mu na ya ndero yawe nyine honano nyine kuzura ku birato nako izo mpamvu ca bugufi kubera yo muga yaba wowe biri kunzi icara ndazi baca kumbura mbe aho ivyo bintu vyabiri kunzira byo bivana bose je namuravye ngerameze afati muri biri kunzi mbiriza renda kubwira nejo bundi urumva nejo bundi sinze numve uyu muntu uri kumufata uko wishakiye je harya nakuravye nihoreye ndiyumvira ikintu no gukoza ujya mwanya ndakibura ahubwo bose sinkubeshe jewe nkunda kuvuga uko urabizi je nazwi no kumukora mu jisho kure sawa rero nyene nicyo gituma mvuze bati nejo bundi sinze numve ngo wamuri yugwara ngo wamukankamiye mbe bibashe ndakubwire gute kukwirukana sindakwirukana bose nubwo wonyiruka nta mugotse nkanje wowe none papa wodi wa muko gira gatatu wabwiye cyane bativyi wakurevye bavyamanyanga ubirika yana ivyo bintu vy'inzira vyiwe azanye navuga amajambo yiwe ivyamanyanga bireke urabasasa n'umwana wa bose ni kubera iki yari umugotse kugabajambo wewe urabona Jewe umukozi. mama nta majambo menshi yigeze avuga kandi aje mu rugo kwa mama ariko wewe uri umukozi uteye amajambo yewe ivyo ntibiki asinde wararetswe cewe kurereye mu gapiri reka ninumire mengo waretswe n'umuvyeyi umwe uvuga ngo ntaje n'abavyeyi babiri n'uwa gatatu wibatisimu ariko ntasubire kuncisha mw'izina nawe mubwire anume amenya yuko uri mw'isoko mbe Fabrice ari hehe cyangwa mwagiye gufata akantu ubundi woga bosi mbona ryo rukozi komeye kwa urujya rungu kwa nako meko kwa rana kuna niki nakwagiye kunywa za bangara hariya cyangwa kokayine si ubimwigisha mbe madam amazimisi ari ku mazimisi umenga ntariko ndamubona ngaha yetaboneka bosi ujya mugo wa yarakuna mazimisi ari ngaho onye umugabo je sinzi by'abari mu Fabrice nyene sinzi byo baba bari reka ndamuguhamagarire bosi ndamuguhamagarire Fabrice warukwiye kubatonye gusa yakora byo mu hungu ntishigura umugi wewe shabo pa abakozi bo mu gisagara nyata Fabrice twebwe abakozi twakoresha Fabrice mu ndimi we Fabrice umukozi akora amajambo Changa sema n'umukozi akora neza yitanga basaba usabonye uje uva ahandi usukura ashobora guca gufata nabi Ngejesho giwe hoyi bosi wamubonye ndogegeta n'uyu nyene ariko aragenda ni amaso yiyo uhera mu gatondo Shama bariko ngamuhira guhindurira wewe muramengo uzakutunanira mu mujyana sinzi ibintu yirikwa mu misi yose uvuye abo bajama ba misi yose n'akazi kawe ejo uzokurayo uzokira ogira kabiri bakwiri niwe muntu agombana n'iremo ahubwo uyu kumufatira igihano mbewe we kuburi ngaha kurikirana ibintu vyiwe ubona bigenda gute ibyiwe biragoye cyane nubwo yarabitondereye bwatsi asha pa ndaho bavuze ngo jewe ndi umupasiteri kibamo yabwiye nzoze ndasenga n'uwo yishinga amatelefone ashike ndazi nzomusengera vyohinduka nzogemerere yuko nzoza ndamusengera je nta kintu nshoboye gusa babanze bamweretse utwo kurya je ntibashobora Manyanga yego gusa ubunye imitamo biri ku nzira nubwo nibiri mu mwuga ivyo vya biri ku nzira rero biri mu mwonga baba biri kuri wawe biri kuri wewe igihe cyose wewe uzoteka uzomenye yuko ndabizi ko ashonje ndazi yuko aricyo cyamukwiye ugatumba cyamuzanye sawa nawe nicyo cyakuzanye ariko nje ndakora ivyo byose sinze numve uyiri gusa uyari gusa ikintu cyose kibe kibona sawa jenga sivyo byinshi novuga okay boss jewe mumpaye rasiyo n'ukuri nzoteka
nkuko mwabinsavye ndabakora ibintu fresh umusosi umwe usana amaraso neza original kurya nyene Jambo maki. ariko jewe nzomuhereza muga ntazazanye goro twaje kwicara gusa je nzomugaburira muga hakuru mabuja mumubaze bizova kuri mabuja yego je razi nta bintu ngabavyo ngaha aye mabuja ndibaza uramutse ko akazi naje rakunda ku amubazi biki none papa yatanze itegeko yuko uzomugaburira kucubaza mama none jewe nzomugaburira gaye je nzomugaburira bari byasigara abangaburiye tugenda uze gufyeta amasafuriya Ngereza amajambo make. Ibintu byose discipline. amasaga narakwenda restaurant kubera batsigisi kare kuva mu maparisi bigetse bose ndasubire gukora ibintu Ngenda naje mu mafatiro ibintu na. Kugira ngo mbangende. Itaba ndashobora ndashobora gufata safari. Ibisigaye tuzofanya afanye ndiyo zicungamo. Ndibaza nta ngorane. sawa ugenda kwitsa mukazi Sawa nawe muri tempo bisanzwe. turamubona papa naratogaruka ryari Ngomba guteyo indwi nka zibiri. kandi papa mama yanguye uzacusubiza ku ishuri Ibyo byose ni buke buke. nawe ingorane ufise zose ugomba urarutse ufise zose kandi papa yambwiye ko ari papa ari Ibisigaye ibisigaye ngaho wone. abanza agende ku kazi niyo yagaruka umuntu azokwicara tubivugane hanyuma usubire ku ishuri zamukoze kubera ngo papa yambwiye ko nzoheza amashuri uko bizogenda kose naho nari nahita kaboze Anda. Aricyo tugomba cyo tuvugana ukanya. Odo, ejo nta examen mufise ejo canke interrogation dufise interrogation gusa nasomye mu gitondo dukeya oya rero nimugende musome kugira ejo oya nimugende wowe ivy'iwawe nihatari yabwiye ko kuzana genda rero mwige nimugende nimuhave mugende mama tugende ntavyama aka aho ni wigura ngingorane je numvise twarose mu pastor azogusema oya ntibizokunda oya nimugende mwige rero genda pastor ba yego mugabo turongera kubona kubera papa yavuze muzombe hafi ukura hafi uzobibona be burya wambwiye ngo witwa yitwa Steve wazanye amategeko yawe ngaho tubaza ngo twe turakunda gusenga reka mabuja je mama yambwiye aho nzoca hose nzokunda gusenga umviriza ndakubwiye ati aha mu rugo rwanje we ntangira intuzenyi ibintu byo gusenga akazi dukwiye gukora ngaha mu nzu numvise umenga wizanishije ibintu byinshi jewe rero ndakubwiye ati nta gusenga uzojya ukoze uriko uranyumva neza kandi papa yabwiye manyanga atotarangaburira n'isesa manyanga nije ndamuha itegeko akora ibyo jewe ndamubwiye uriko uranyumva harya nagumye ndakuraba utwo wikoza wabonye numye ukibaza ngo uje kuduha amategeko hari mu rugo rwanje nije ndaguha amategeko uzogendera ku mategeko yiwanje uriko uranyumva ivyo vyo gusenga vyo ubura vyihotse kurya ni kurya ukoze aha mu nzu hari akazi kenshi ko gukora kandi numvise murafise umukozi mabuja none dufise umukozi rero uje kwicara mu rugo rwanje udibame nagira ngo ati uje gukora aho uje gukora ntiwibaze ngo uje kuryama no kurya gusa cyane mutoca musubiza ku ishuri ivyo rero tuzobiraba si udupangira ndakubwiye uko si udupangira rero ngabo mabuja je kunda gusenga oya nakubara ivyo gusenga banza uvyihoze ko washitse ngaha mu rugo iwanje mu rugo rw'iwanje hari amategeko si utuzanira amategeko abasore badakunda inzoga bagereranya n'imyambaro n'imiti izindi biragoye turi mu rugamba turi mu rugamba abadafise ubwoba amanyanga ari ngaha turi mu rugamba
uyu muhungu rero yaje ngaha nibaje kuzana rujya runtu rw'intuze rw'inda rumeze nk'inda kandi atari inda azagwicarika ngaha ayadakora je nzomukora mu jisho pe yo mugama buja arankunda wabonye bisikire mu nzu kweli wari umunyenga koko ahubwo reka mbwire Manyanga atangure kukwereka akazi ukora ubu nyene ntavyo kwicana none waje gukora iki uzokwicuza icyagukuye hari iwanyu mbaye ndabikubwira uzokwicuza ingegende mbwire Manyanga rero ahana ubu nyene gukora nta kindi kikuzanye no gukora nta nikindi kibakura byumva reka mbwire Manyanga mbere akwereka akazi utangura gukora ubu nyene sawa rero rindira ndamubwira ariko bandi bitubiratsa bana ariho gishika atari utuzi two kurwa n'inzara n'akantu gace bandagira akazi mbona ubwa umuvyeyi atarapfa yambwiye nze nkunde gusenga uko vyogenda kose vyosenga ndazi bizogenda neza bizohinduka kandi ufise imana ntakinanira reka ndindire bampa ako kazi ndumva akazi koko kagiye kubona iki Manyanga we Manyanga yego Manyanga mawuja wanje nyakugira uruvyara mu Adamu na Eva kira abana buzure ukora iki ndiko ndoza vyavyombo harya aye muganda bihejeje umviriza rero urabona ino sahani niyo wa muhungu Steve uzozura mugaburira uriko uranyumva nze sange wamugaburiye ku isahani zanje zimeneka ujya asa kurya jenga sinzobigerageza no kuri iyo rero genda rero ubandanye ibyo wari kurakora we Steve reka nabona Steve azorira kuri iyi niyo nyene sawa rero jengiye gukora niyo nzoza ndamushuhirizamo nakazokwishuhirizamo Steve waro ofawe we Steve da urangendeye ndaguhamagara kabiri wewe baje Manyanga ichira ngaho ndakubwire bana nibiki we jambo nyamukuru rya mbere na mbere sivyo nakabona aka akora kabona akamufundikitsa amakara akanyene niyo sahani yawe zoza urarirako zoza ndarirako misi yose cyane uzuke ndibaze so wawe navyo nzi shaka uzokarira ko mwinjo canke mwitondo bon yakana koko mbona ariko mufundikitsa bizoca bigenda uzoke ndibaze kandi so wawe navyo nzi bon ikintu gihari navyo kuzoje ndakora mvyuka nkora ngira ivyo ngira we wicaye ushinze amahango harya navyo ugomba kuturakora nawe udakoze naho ndifo ale iwanyu ugatumba tangura guteka wewe akanda kugaburira ko unoheza guteka kandi uteke neza iki kirova suko wewe nibiki iki gihungu irigi wacu twateka ukogera we umviriza mu guteka bakoresha ukuboko kubera ukuntu kwa shitani ashitana shitani cyangwa uvukana na shitani kandi muranasa erega cyo mukotsi w'Imana we turagira nkuko kirashobora gukora uryamye wewe ubaza ko mvuki wapi farura wewe nibiki wewe farura wewe Manyanga papa hindukiza we fata nkuko yaza zokureka maya urazi uko ndamuhamagara mabuji urase gukora basi babari areka nkorere babari asitosubira undi batanaheje bizigire nawe ndakuzigiza bishe
uronke amahoro. byahiye manyanga ahubwo rabanye dusubiremo turabe naba yuko byagenze neza Bandanya kugira nkuko wewe. Bana kugira nkuko kandi wicaye neza pana kwicara hasi si wanyu wewe uricara. Uricara neza. nahejeje Urabuka kugira nkuko nije nkwiye kugira nkuko. Navyumva? yego Turakora neza ibintu bikora neza byase naho. ngaho inyuma y'indwi mwe nzoba nahejeje kubimenya Toka. Kandi ibintu byose urabona usigara bifarura neza nkuko ugiye kuryama. Ubikora neza ngiye kuryama. Bizigiye. Yawe ndakugira amakara. Ndakugira amakara pe. nakaga karoti kagiye akagiye ku manyanga ni manyanga nyene yambara uwo kwa nyina yambara uwo kwa se tu nawe uzohinduka hamwe no gusenga wereka ndakwihorere we gusa udo mwana wanje Sama. Ndiriza rero urabona ko batuzaniye usinzi ngo ni ngo muravukana ngo base wabo hariya ngo se wawe ngo na se wiwe ngo baravukana ndiriza rero rukuranyu asha nitumuhe n'intama urabona ni kumuha akazi akore hamwe wenyine azokwiyumura Sama. Chinufisa kama yitwaza ibintu byo gusera. Izomushoboye. umviriza ndakubwira bijya byose yivugishaho aho iwanje yashitse ndabizi yuko mana azoyihe Uzozaga madamu tize bipantaro. Amashati bikana gusa mama reka ndakubwiye ntuza gufata inama ko nyine bisa nkuko tuvuga murazi ko na papa yagiye abivuze yumva ashonje tuzorira hamwe na twebwe kuko turukura mwumva mushikana inamere. Ndewe wacha mufata nabi ngo nuko mwaje ngahanye kuba muri twebwe Ini tubere nawe. rashazo bari yindi nyene uravyumva ubizi gute wowe uraziganira sitaro ubizi gute yuko hiyongereye umuntu ko nirasitatu ya none basi wowe uzohora uzuramuhebera ibyo wari kurya ngati ndamuhebera none se ubu none mama je nabumvise kuva imyaka ndabe cyo fata nico ndeka ko numvise ngo asenga nayo abasengera naho mugaca dukena cyane bizogenda gute reka yo dusengera ngo kuburyo bwo niwe mana rero siwe mana nazo dusengera ngo ati dukene siwe yaturemye manziranye kwere siwe mana kandi usaka imico numva nukugira ama wamufata nk'utwe gudufasha ukamukunda akaja mu kabi kabandi ba oya reka we cyane nasiwe cyo kurivugira kuryama akaryama ntazoryamane n'umukozi oya reka muzomurabira kuryama chambre yiwiwe ni kwa manyanga azotegerezwa kuryama hariya kwa manyanga mufata cyo kimwe n'umukozi pe ego ico nacugo cyakora ngo bye Oyene ubu tuvukana turi batatu. Ubu tubaye bane. Yakize gushika. none umuntu umwe Inge we umva gute. Nubiriza rero mwese nimwumvire nta gutongana ni jewe ntanga amategeko mu nzu yanje we nta mategeko uma nzomufata uko shatse ntanga gusa papa ati dushanda bivuga uravuga cyangwa ushaka ureka intaca zotubwira kuri nzobivuga mufate nk'imvunja umviriza rero je ntiduharira hano no butabire ntiduharira Umukobwa wawe bamuvyeyi. usange nyene umwana ni nk'uwundi None kuko nawe ntiwogira amahirwe vyosha nk'ubu Bigeza rero we kumubwira kuko we impuhwe. vyahise akamubura hama none nawe ukazogira ubuzima nk'ubwo nyaciye ukaja gusaba ndawe ushobora nababwira ndi muntu umwe mureke kundenza induru nije ntanga amategeko n'ivyuzi muranyumva nije ntanga amategeko wewe wumva bikubabaje uzomusubirire mu kibanza gusamba amafre waye kumufata nk'utwe gudufasha kuko si Navuze gute? naje ndumva ko bitariko birampa amahirwe nta Navuze mahoro gute? nzoronka Navuze mbona nawe gute? muyamubujije nze rero wowe birabisha amaso Mama ihorere. Yeni bata menshi novuga papa zoza Tuzovyimenyera. Tuzovyimenyera. ubu ndazi n'ingene uyora niyo mpamvu uvuga None wumva hemwe nimureke kunenza induru mwene rega mwaje gushika kwa kiziko kiyora kibonye cyatetse akaryama kakundenza induru siwabona ngo birahira reka mpamagare manyanga nawe tuze tundamuha amategeko yiwanje numve nawe ko yaharira amaboko wawe ahubwo manyanga azozara mutegeko ashaka umuntu mwinshi. Maka. kabota kuza amapiripiri utabuza amapiripiri Mabuja. Nakuramukije kwanza mabuja wanje. Murakomeye cyane. Mabuja ntuze amakara yaraheze n'umunyu wari uheze bitunguru byose byaheze. uje nari ndagukeneye nagomba ndaguhamagare ndakukeneye Ego mabuja, je ndakwemera wewe buriya.
Iriya wewe amategeko y'iwanje nuko urya Steve yaje uriko uranyumva ikumuha akazi agakora kandi muzoza muraryamana hariya ari mu gikoni uriko uranyumva hahandi mu minyota nyuma y'impunzi harya nyene urahazi ntajya ni sawa mawuja ujya muhungu yaje navuga no umuntu ace kumuraho kazi hanyuma nikuza uramuha akazi akore mpaka yiyomore wenyene yase gukora uzoshuza twimba manyanga vy'ukuri na ivyo mama ariko aravuga urabishikiye ashareka je ndabaza barundi wewe urambira cyo mukobwa kuraye kandi wuri umukozi be wa mukobwa wo kwananiranye rero numa we nta jambo ufise kana naho gakobwa kawe shamawuja jewe abakobwa ndabazi buriya abakobwa ndabazi iyo katavuze uyu wewe katavuze wewe wamukunze iyo wakunze iyo wamukunze bari cyane nimempenda kweli ubona agatanga ibyo wari kudedemba wewe bengo ntiwari babona uje jembe ntizona sangi zomushira ku isahani yiwe shira mu umunyu n'ipiripiri cyangwa inkono ya wenye yo mbona ikiro cyose mawuja mbyari yatirahuza asha uzamugirira uko nyene manyanga urakoze mawuja iyo more binashobotse mawuja binashobotse nzoshiramo na sumu wano manyanga nugende manya apana gushiramo sumu kuko bodufunga ahubwo ni kumufata nabi muturubike iyo muri mu muceri we ukubita ibibuye yego azorera ku isahani yiwe wegenda wenda kuwegenda reka twapanze n'ibyo ibitunguru byahetse musigare murapanga imigambi ushaka tugire gute kimwe ni mukore gusa papa zoshika neza twapanze n'ibyo nyene